kuronka abantu bayabayemwo, bayavukiyemwo, bayakuriyemwo, uno musi akaba aribo bashimye kuza kubaganirira. Abo bantu n'abacu. Abo bantu ni twebwe dutegerezwa kubagirira ubuvugizi, kuko ababishe nibo babatwara uyu musi. Baraza kutuganirira amagorwa babayemwo, baraza kutuganirira uko abo bantu babayeho mu kwiheba kwinshi. Mu mwanya turaza kwakira uwuserukira ishirahamwe ya Jenoside Section Canada atuganirire. Turaza kwakira n'umuntu wese ari hano aza gushaka kuganira kuri ubwo buyobe bakorewe. Murazi neza yuko nta butungane turaronka, murazi neza yuko imiryango yabo yitatawe mu toilette, yatawe mu nzuzi canke mu binogo rusange. Ingo zabo zarasambuwe. Rero uno musi nivyo dushaka kubaganirira. Abarundi benshi barabizi, ariko hariho n'abatabizi, kuko imyaka 33 ni myinshi cane. Tugira tubibibutse ko abo bantu mubona begeranirijwe mu tuzu twabomaguritse bari bafise amazu yabo. Abo bana mubona batigeze bamenya abavyeyi bari babafise. Abo batama n'abatamakazi bivomera amazi, abandi bavomerwa n'abuzukuru n'abuzukuruza, umenye ko bari baravyaye. Nivyo tuza kumviriza uyu musi. Nta shavu ririmwo, ariko dutegerezwa kubabwiza ukuri. Rero turashimiye umushinga ntahe aserukira ishirahamwe ya Jenoside Cirimoso Section Canada, umushinga ntahe Gabriel yakoze igikorwa kuri abo bantu babaye mu kangaratete. Niwe tugira twakire kugira ngo aducire kuri make ivyo yashoboye kumenya kuri abo bantu. Abari mu buhinga bw'ivyuma mwamutudugiriza akaramutsa abantu akongera akatuganirira. Murakoze cane. Muranyumva? Ego cane. Ego ndabaramukije umfasoni Liliane, ndaramukije n'abari ngaho bose baje kumviriza iki kiganiro. Ego nk'uko bivuze, jewe naragize ubushakashatsi nakoreye cane cane mu ikambi y'impunzi zo ku Ruhororo, hari mu mpera za hari hafi y'ibihumbi l'année 2000. Novuga yuko ivyo nabonye ico gihe kumbure sivyo biriho ubu. Ndaza kuvuga nisunze ivyo nzi kuko narabandanije ndakora ubwo kw'iyo sujet. Mu bisanzwe jewe nize santé publique, mise doctorat muri santé publique. Rero teze yanje yari ijanye n'ivyo vya les déterminants de la santé ku bantu bashikiwe na des crises majeures, niko nobivuga. Kuko mwabibonye muri titre bivuga yuko tuvuga sur les oubliés des camps. Ni ukuvuga yuko abo bantu les oubliés des camps baribagiwe, mugabo naho bibagiwe, simvuze ko mwebwe mwabibagiwe, mugabo basa n'abibagiwe. Mu vy'ukuri nico bita yuko batakiri dans l'urgence du moment. Mu Kirundi barabatoreye izina y'ukuri rimeze neza, na kuko les rescapés, les oubliés, les rescapés ou les disons, izina babatoreye mu Kirundi ryiza ni abacikacumu. N'abacikacumu rero barateshejwe zabo, mugabo n'abacikacumu. Mu nkundire ndacishamwo amajambo y'igifaransa, atari uko ndakirusha abari ngaha, mugabo ari uko amajambo amwe kumbure ntashize mu Kirundi ngo ndahindure, kandi cane cane kugira ngo iciyumviro gishobora gusohoka neza, gishobore gusohoka cyumvikana. Nuko rero abo bantu novuga yuko batakiri au cœur de l'urgence, naho non plus batavuye muri crise barimo.
paradoxalement twovuga yuko mw'iki gihe kumbure vyokwitwa yuko babayeho mu gahenge, naho nyene bari mu bukene ntange, naho bari mu magara mabi, naho bari mu vyo tuza kubona vyose. Ikiganiro niho tugitangura, ndabiganira ingene vyagenze, ndabiganire ubuzima babayemo, ingene ndabona dofasha general, sinsubira muri soutenance ya teze yanje, sivyo ndimwo, mugabo ubuzima bw'abo bantu nukuri uraza kubona ingene vyifashe dukurikije ivyanditswe mu bitabo. Rero ndabibutse ivyanditswe ico gihe, na jewe naravyanditse, narabishizemwo muri teze yanje, nzita Jean Pierre Chrétien, muzi abatari bake, ivyo yanditse muri rapport annuel sur les crises majeures, yanditswe muri mu 1995, haciye imyaka ibiri sinzi kushika neza ubwo bwicanyi bubaye. Rero mu byo yanditse ati les hommes arrêtés, des adolescents aux vieillards sont massacrés à coups de machette, leurs enclos sont brûlés, puis des familles entières, femmes, enfants, bébés, malades, sont exterminés dans leurs maisons. Des enseignants et des fonctionnaires sont regroupés dans des bâtiments communaux et massacrés ou brûlés à vif, comme à Boutezi par exemple. Des professeurs organisent eux-mêmes, avec l'appui de bandes venues des environs, la théorie de leurs collègues, la théorie d'élèves et donc des élèves de leur établissement, comme à Guetta par exemple ou à Rosengo. Des bandes de militants tueurs, ramettés par des tambours et des sifflets, circulent à partir des communes les plus conscientisées entre guillemets, vers le secteur où le travail entre guillemets, où le travail donc a traîné, à bord de camionnettes des commerçants. Des médecins et leurs malades sont massacrés dans les hôpitaux, à Moutao par exemple. Des gens qui s'étaient réfugiés dans des couvents et des paroisses ne sont pas épargnés. Des prêtres sont tués, les cadavres sont jetés dans les fosses des anses, dans les rivières ou laissés dans les cours ou sur les sentiers. Des communes entières, comme le Hororo, sont purifiées ethniquement. Ivyo nivyo nakuye muri rapport ya Jean-Pierre Chrétien à la page 24. Rero abakize ivyo mpejeje kubasomera nduwe twita abacitse kw'icumu. Ariko gucika kw'icumu ntibisigura ko ukize. Liliane yabivuze, ahubwo uba winjiye mu buzima nabwo butoroshe. Kako urashobora gucika kw'icumu, mugabo abawe n'ivyawe bikahonera. Ucika inyakama. Abacitse kw'icumu barabayeho batungwa no gusega, cane cane mu misi ya mbere ata kintu kirabageraho. N'ubu baracabaho bakenye kandi bakabaho mu bwoba kubera umutekano wabo. Urumva ukize mugabo ukaba uri ntawungiriye bambabarire. Rero dutahure ingene vyagenze ivyo zose twumvise. Mu ntango murabizi yuko ingene bigenda umuntu ahunga giturumbuka. Umushikacumu yahunga kugira akize agatwe. Ashoboye guhungisha abiwe, ashoboye guhungisha abana abafise akabagiza imana. Bitashobotse umwe we yahunga akiza agatwe, bakagwa iyo bagiye, ukiza akakira, hanyuma bashoboye guteraterana bagashika mwayo masite, mwayo makambi. Sinobabwira neza ingene ayo masite, ayo makambi yabaye constitué mu ntango, mugabo nibaza yuko abantu bahungiye aho bashobora kuronka ubukiriro. Rero bagihunga mu ntango baba biteze ko baza kurokoka,
byaba biteze kandi ko iyo violence extreme ihera vuba, umutekano ukagaruka, bagasubira mu zabo, bagasubira kuraba ivyo baba vyarasigaye, bagasubira kuraba yuko hari abo baba bararokotse gutyo gutyo. Ariko amezi arahera, imyaka irahera, tukaba tugeze ku myaka ishika 33. Mu vy'ukuri rero abacikacumu babaho bahangana n'ingaruka mbi z'ivyo baciyemwo. Naho nyene imyaka yoba yarabaye myinshi, ubwicanyi bwaragabanutse, bugahera mu mabiri yuko violence extreme ihera idaheze. Muti kuki? Baguma baba mu bwoba. Ils vivent avec la peur. Ils vivent avec la mémoire de la violence extrême vécue à cette époque. Baguma bari conscient barabibona yuko ata effort n'imwe yakozwe canke yakozwe iboneka kugira ngo habe cohésion nationale. Les auteurs de la violence ntibabaye poursuivis. Bamwe baragiye mu nzego ahubwo baba n'abakuru bakokipa des fonctions administratives, y compris locales. Donc baguma bisopavane dans les parages, barabibona. Urumva rero yuko kwibagira bitoroshe kuko bafise ibibibutsa byinshi. Abenshi babaho mu bworo ntangere, mu bworo bukomeye, mbere bamwe baranabusaziyemo, abatanguye kumbure baranabusandabiyemo. Babaho dans la précarité, abenshi babaho batazi, babaho umunsi ku wundi, niko novuga, batazi ngo ejo hazoba iki, bizogenda gute. Rero bariho mu bikomere biboneka, ibikomere no kwita traumatisme physique, kuko harimo abafise ibikomere ku mubiri, inkovu, bacitse amaguru canke amaboko canke bamugajwe. Hanyuma bakabaho no mu bikomere bitaboneka. Ibikomere bitaboneka n'iki? Ibikomere bitaboneka, c'est la peur, c'est l'humiliation, la discrimination systémique. Ivyo bintu n'ubugesera, ivyo bintu nivyo barimwo, nivyo biguma bibazerereza. Mwibuke nabivuze yuko bahunga bazi yuko ari ivy'igihe gito, yuko bazoca basubira inyuma, mugabo bakaba bamazeyo imyaka n'iyindi. Nico twokwita rero le provisoire qui est devenu permanent. Le provisoire qui est devenu permanent. Iyo permanent rero bakaba bayibamwo dans un environnement post-traumatique toxique, niko jewe novyita. Un environnement post-traumatique toxique. Bon, reka nsigure ico numva kuri environnement post-traumatique. Environnement post-traumatique nobisigura yuko ari ubuzima umuntu abayemwo nyuma y'amabi yamushikiye. Ubwo buzima bukaba bugizwe n'uruhererekane rushingiye ku mibereho yiwe, ingene umuntu ateye, mugabo no mu miryango, no mu kibano, no mu gihugu. Urwo ruhererekane rero rugatuma umuntu ashobora kwivyukiranya canke akemera akiyakira canke agasinzikariramwo. Munkundiye no bisoma mu gifaransa, kuko ndazi ko ntavyanditse neza mu Kirundi. L'environnement post-traumatique, c'est l'ensemble des circonstances, relations et conditions de vie auxquelles une personne est exposée après un événement ou des événements traumatiques qui influencent son processus d'adaptation, de résilience ou de vulnérabilité. Jewe mu vyo nashingiye ko navuze yuko nabwiye ko nize la santé publique, navuze yuko la santé et la qualité de vie des déplacés internes, surtout de longue durée, dépendent non seulement de la violence extrême vécue, mais aussi de la répétition persistante du passé dans le présent actuel
au sein de l'environnement post-traumatique. 2. Ils dépendent aussi de la manière dont la préviolence est socialement organisée. Mu yandi majambo ninjijemwo icitwa concept yitwa ordre social violent. Ordre social violent ni iki? Ordre social violent, c'est un système fondé sur l'intimidation, l'impunité, la discrimination, la répression et la peur. Ikibazo rero nobabaza mwese muri ngaha mugabo ntimunyishure muraza kunyishura canke muravyiyumvira. Est-ce que l'ordre social violent qui existait à l'époque des faits a été démantelé ou bien il persiste encore? Ico nico kibazo gihari. Ico nobabwira coco nuko quand l'ordre social violent n'a pas été démantelé, kuba rescapé ku giti cabo, ibikomere bagize, ibikomere cane cane vyo mu mutwe, ihamuka n'ibindi vyerekeye amagara yo mu mutwe, vyose vyama vyifashe nabi. Bwa bwoba, umutima wamuhagaze kubera ubwo bwoba, umutekano muke. Ukwizera inzego birahera vyovyo urumva vyaheze kera. Biranashoboka nuko abo bantu basangiza ibikomere vyabo ku bandi bantu babegereye, abantu bo mu miryango canke mu kibano, kubera donc à travers les comportements canke les mécanismes biologiques liés au stress intense bagumamwo. Ivyo tuza kubibona mu kanya gatoya. Iyo ordre social violent itabaye démantelé no mu gihugu, tureke mu kibano gusa, mu gihugu naho nyene ntibigenda neza au niveau social. Muti gute? Abantu ntibaba bagitinya violence, ahubwo bayifata nk'ibisanzwe. Murabe namwe abantu basigaye bica abandi ata kimwe bagira. Urumva gatoya umunsi heza iminsi n'iyindi mwumva abantu bapfuye bishwe iki n'iki, akantu gatoya bagapfa akantu gatoya, woba ufite igihumbi kimwe akaguca izosi. Umubano uratituka, ukizerana kugahera mu bantu, ugahera no mu babanyi. Ni vya bindi bita ngo umwansi aguhisha kwanga, nawe ukamwisha kubizi. Abantu babaho mwinuko, babaho binubana, nta kwizerana kuba kiriho. Rero hariho na les inégalités sociales nyene zibidugiramwo, no kuvuga bamwe baratunga bari barakena, cane cane tugarutse ku escape, murabizi yuko bobo batumye bugatondera. Iyo ordre social violent itabaye démantelé, biribonekeza no kuri niveau politique. Kutahana bicika umuco. Intwaro ishingiye ku butungane, kimwe tukunda kwita état de droit, icika umugani. État de droit ntibikivugwa. Ingendo y'agahotoro n'agacinyizo iramikara. Umugambi wo kurekuranira, wo kunywanisha no kurekuranira ugacika umugambi wo kuryanisha. Rero mw'abantu mwe ngaha murumva yuko iyo concept social violent yuko iteye ubwoba, iteye agahinda, kandi ntiri mu bateshejwe izabo gusa, ko mwumvise ko navuze le niveau social, nkavuga le niveau politique. Niho ibintu vyugariye. None iyo ko yagumyeho nyene ikagumaho, kumbure yagumyeho ahantu ko mu badeplace, wowe niko bayisanga. Turabizi yuko l'ordre social iguma ibapezako. None ingaruka mbi zayo nizihe? Ingaruka mbi nagira nzane indi concept. Mw'iki kiganiro kirimo ma concept menshi, no kuvuga urumva ni ibintu technique, sindabizi ngene no bisigura, ntazanye ayo ma concept nyene technique, mugabo turagerageza tuze turayahindura. Nagomba kuzana concept d'exposome.
concept d'exosome isigura ivyo bintu vyose umuntu acamo kuva kivuka. Iyo uvuze ibintu ducamo kuvuga ni en terme d'exposition, exposition environnementale, chimique, biologique et psychosociale, umuntu wese muri twebwe acamo kuva akivuka gushika asezera isi. Mugabo ngaha amuze kwibanda kuri exposome psychosociale kuko turi nivyo turimo vya environnement na chimique na ntibirimo. Rero kugira ndabiganire neza, murazi cari co mwese ADN. ADN dufate yuko ari igitabo kinini yacuguruye, igitabo cuguruye, igitabo cuzi, ni igitabo cova ngo Kamenge kigashira ku Musaga. Rero ico gitabo ADN irimwo, igitabo kirimwo amashapitre. Amashapitre, d'ensemble de ces chapitres nizo zigize genome. Genome murabizi yuko twese dufise amagenome twisangije. Mwayo mashapitre harimwo amaparagrafe no yita amagene. Ubwo buzima ducamo rero bwa exposome, notamment de exposome psychosocial, bugenda uriyandika kwayo magene, kwayo mapage, nuko twovuga marqueur de page. Mugabo ntibuhindura, ntibwiye Krista muri ADN, tuja muri ADN, uja mugabo urasiga des traces biologiques. Izo traces haza ikintu kwita phénomène épigénétique, mugabo ntibikenewe ko turinda kwisigura ngaho. Kandi ico novuga kiri nuko umwe wese yisangije exposome yiwe, kuko naho mwoba muri dejimo ntimwamusangiye, bahamwe, ntimufungura bimwe, ntimufise les mêmes ntimuviva les mêmes expressions de vie, niko nobivuga. Umwe afise ivyiwe. Rero ngarutse ku bacikacumu, exposome psychosocial isigura tugire le lien entre l'exposome psychosocial n'amagara yawe. Murazi exposome psychosocial babayeho, no kuvuga babayeho mu bwoba, la peur, sentiment d'injustice, l'insécurité, l'exclusion, l'humiliation n'ibindi, les menaces barimo. Ivyo bintu vyose bigenda bisiga amatrace biologique muri ADN, muri ya mashapitre navuga, muri ya maparagrafe navuga. Mvuze mu yandi majambo nuko yoba ari nka tradition biologique de nos expériences sociales et psychologiques twaciyemo. Rero au point de départ murumva yuko ari ivyo bintu babacamwo, ivyo bintu babamwo vy'ubwoba, vy'iki, vya discrimination, ivyo bintu navyo le cerveau réagit, le système nerveux bikajamwo amasysteme amwe hormonaux, nerveux, immunitaire n'ibindi bikajamwo bitabadangana, bigatinda bigasiga ama modification biologique, yahaye modification épidémiologique, niyo aca agahindura agatinda, cane cane iyo bibaye umwanya muremure, akagira impact sur la santé et le comportement. La santé nayo, la santé physique, mentale et les comportements. Santé physique tuva nka hypertension, nka les maladies cardiovasculaires, ndibuka daher ngenda kugira ubwo bushakashatsi bwa mbere yuko nashaka kuraba l'impact sur la santé physique. Mugabo kubera iyo aspect sinayibandanije. Rero mugabo ubu abantu bize exposome no himiriza abakiri bato baciga santé publique yuko bokwirikirana ivyo vya exposome, kuko ni ibintu bisa n'ibikiri bishasha, naho bimaze imyaka itari mike, mugabo ni bishasha par rapport à la science de la santé publique. N'ibintu
bisigura neza ingene izo ibintu twaciyemwo bitugirako ingaruka mu buzima kandi vyiyandika muri ayo majene yacu, bikamara igihe, bigatera ingwara, bigatera amagara mabi mu bantu. Iciza nuko nobabwira yuko iyo umuntu ubwa mbere ho aba bantu ntibivuga yuko bapfuye, ntibivuga yuko ubuzima bwabo buheze, oya barabibamwo, amagara akaba mabi, eka nyene bakagira amererwa nabi nkuko bamerewe nabi. Ikindi mwomenya nuko iyo ubuzima buhindutse, exposition psychosociale igahinduka, ibintu bikamera neza, amagara umuntu arasubira agatora amagara. Donc c'est pas irréversible, birahinduka. Nico gituma umuntu aronse ubufasha, akaronka ikimufasha, ashobora asubira kuvura amagara. Ego nkuko nabivuze, amakambi, kuba barahungiye mu makambi yarabakingiye mu gihe bariko barakiza gato, ariko ubuzima ntibwagiye bworoha gatoyi kubera l'ordre social violent itabaye démantelé. N'ubu barabayeho niko, mugabo babayeho mu maganya, babayeho mu bukene, babayeho mu bintu bitaborohereza ubuzima bwabo na gatoyi, bituma mu myaka n'imyaka babayeho baguma bagoyagoya, baguma bari dans la mauvaise santé et dans la précarité. Muca mwiyumvira rero muti ni kuki abo bacikacumu batova mu masite bagasubira ku mitumba yabo? Icyo ni ikibazo gikunda kugaruka cyane cyane mu bategetsi, muri politike, bakama bariko barabaza, bakama bariko barashaka no kubafata ku nguvu kugira babasubize mu mihana yabo. Mugabo ico kintu en fait nuko batazi, nuko baraba ivya politike mugabo bakabiraba de manière injuste, ntibiyumvire ubuzima, ntibiyumvire igituma abo ba déplacé batatinyuka gusubira ku mitumba yabo. Ubwa mbere nabivuze, hariho ubwo bwoba budahera, la peur qui persiste, l'insécurité ressentie idahera. Barya abantu twavyumvise bavuye mu vyabo, baranyaga amagara kubera ubwicanyi bwari buhari, kugira ngo bakize agatwe. Ubwicanyi baciyemwo bari buteye ubwoba, aho abantu bicwa atakinya, bakumwana gushika ku mutano. Rero murumva yuko gusubira ku gatumba, ababiciye ariho bakiri, kuza kubana nabo ntivyoroshe. Ababiciye niho bakiri, rero ni ingorane, kandi hariho n'ivyo kwihorana, hariho nuko biyumvira bati ivyateye kirya gihe n'ubu bishobora gusubira. Ubwoba bwama buriho, umutima wamuhagaze. Ico nico ca mbere, ubwoba nibwo bwa mbere bubabuza. Ubwa kabiri, nta butungane bwigeze buhaba. Kubona hatabaye ubutungane, kubona abahoneje abantu batafashwe ngo bashikanwe imbere y'intahe, ikintu kibi cane. Rero ku basurvivants bayo ma violence, babona yuko nyene ivyabashikiye vyabaye minimize, vyabaye niye canke banalize. Rero gusubirayo vyitwa nka humiliation, ico gituma gusubirayo bigoye. Ikindi kandi, la mémoire traumatique. Hajya mu mihana baba abantu bose hari charge kuko baboneye vyinshi, niho batakarije ababo,
niho ababo biciwe, niho bahunze bava, barabonye amazu yabo aturigwa, eka barabonye ibitari bike, ivyo babayemo vyose niho vyabereye. Gufata abantu ngo basubireyo, ivyo vyose bwa butungane butaraba, shaki abantu ibintu bimeze mwene uko vyari bimeze, ariko bikinu byitwa yuko ngo agahenge karabonetse, mugabo agahenge karabonetse, mugabo agahenge ntikabonetse mu mitima. Rero iyo gusubira ku mitumba kuririye aux blessures psychologiques et morales ku bantu babayemo, sentiment yuko bari menacé, yuko bashobora kuba humilié, yuko les blessures zishobora kuba ravive. Hariho konflit z'amatongo ntovuga, narabyumvise ku ruhororo babivuga, sinzi ko iradiyo nabyumvisemo neza, mugabo ico kibazo naco nyene gishobora kuba gihari, hariho naho barabafatiye ivyabo canke vyaranyazwe canke barihagiye amatongo, vyose ndabizi, iyo dosiye sindayizi cane. Hama kandi ntimwibagire yuko aho umuntu abaye hapfinda hagacika iwe, abo bantu bamaze imyaka 33 ngaho, harabaye comme leur millier de vie, harabaye leur millier de vie. Ubwa mbere hari provisoire, mugabo baratinde barahaba, abana barahavukira barahakurira. Ufashe umwana yahavukiye ico gihe uwo akaba afise imyaka 30 n'irenga, kumusubira ku mutumba naho nyine umusubije mu bundi buzima atazi. Kubasubizayo rero bitanakosowe bitanagize gute, ntubwire ngo naco nyene n'ikibazo coroshe, kuko kenshi na kenshi uriko urabasubiza mu ngorane. Hanyuma rero aruko ayo makambi aratanga ayo masite, paradoxalement nuva yuko aratanga une sorte de sécurité minimale, kuko naho bakenye bari kumwe n'abantu bamaze kumenyerana, bari kumwe n'abantu bashobora gufashanya, naho hotera ikintu ushobora gutabarana canke umwe akaburira uwundi, abantu barabanye baramenyereye, nuko basa n'aba donc l'endroit offre une sécurité minimale ku bantu bahaba, hariho na solidarité, abantu baraza bagira solidarité, bagafashanya uko babishoboye kose. Bon, ariko muri n'ibindi bishobora kuzamwo amashuri y'abana, les infrastructures zishobora kuba zarahaje, amasantere de sante begereye n'iki, ugasanga bigiye basubiye ku gatumba kumbure ivyo bagora, canke kumbure mu makambi amwe bashobora kuba hashitse amazi sindabizi, ugasanga mwene ayo ma infrastructure ugasanga nayo nyene aratuma abantu basubiye kubatumba bogira ingorane. Ariko cane cane ibikuru navuze n'ibijya vya mbere, n'ubwoba, n'urufete yuko ubutungane bwabaye, eka nyene vyanavuze bwa mbere. Nta madone statistique nza gutanga, bagenzanje barashobora kuyatanga, baraza kuyatanga kuko ivyo nakoreye ko jewe n'ivya kera, mugabo baraza kubitanga. Ico novuga coco nuko mu ncamake tugarutse ku vyo navuze, ubuzima bw'abo bantu bumeze nabi, urumva yuko bahanganye n'ibintu vyinshi, bahanganye n'ingaruka mbi za exposome psychosocial babaye ibandanya kubabera umuzigo, iyo nayo ikaba ifise ingaruka mbi ku magara yabo, ku magara y'abo bantu. Amagara y'abo bantu nayo agatuma basinzikara, agatuma n'ibindi bintu vyo mu buzima bitagenda neza. Ubu rero twagiriye amahirwe tukaba tutashikwe n'izo ngorane, ntitwibaze yuko abantu babayo bashobora kugwara bakibaza nimba baza kuvuza uwo muntu agwaye bakaba gufungura, canke nimba baza kuvuza umuntu agwaye
heba kuriha minerval y'umunyeshuri ari mw'ishuri itarariho, nimba ibintu byinshi. Rero ingorane ziriho, ingorane ziriho mu mashuri abana benshi bafite ingorane kubera ubukene bw'abavyeyi batagiye mw'ishuri nabo nyene, bituma batashobora kubarihira, batashobora kuronka uburyo bwo kubarihira, bituma haba ico twokwita la cycle de transmission de la pauvreté par l'absence de la scolarisation des enfants. Mwiyumvire abashikiye mu makambi bagihunga, kumbure batigishije abana babo kuko batari bafise uburyo. Abo bantu barakura, baribaruka, haragira ko barungika abana babo mu mashuri. Nabo kumbure hariho ababa barungitse n'abatabarungitse. Nabo baba barabarungitse, abo bana ntibafise agakaye, ntibafise akauniforme, ntibafise akaminerval. Bisigura iki? Bisigura yuko abo bana batinda bagaheba ishuri. Niho rero iyo cycle de violence, cycle de violence, cycle de pauvreté iciye mu mashuri itinda ikabandanya, kuko nabo batize ntibazoronka, ntibazoshobora kwigisha abana babo, ntibazoshobora kubarungika amashuri, n'amageneration agahera atakibagarukiyeko, atakibafashije. Ugasanga abo bantu bazohava bagenda uko, tubabure bakurire mu bwoba, basazire mu bwoba nk'abandi bantu. Rero nohimiriza yuko turabira hamwe ngene dufasha abo bantu, nkuko Madame Liliane yabivuze, bakarata ko kwa muganga kumbure, kaminervale, ubukaronse, kubwiriza le cycle de la pauvreté iciye mu mashure, nuko tuba dufashije. Jewe nibaza yuko nogeza ngaho ndaza kwishura ibibazo by'abakeneye kumbaza. Ndabashimiye Liliane, ijambo ni rwanyu. Murakoze cyane, turabakengurukiye kuri iyi ganiro duhaye. Nibaza ko benshi bashoboye gutahura ubuzima bw'abo bantu bamaze imyaka ishika ku 33 iraburamwo amezi make babaye muri ubwo buzima bwo gupfa bahagaze. Turakengurutse cyane n'ukuri kw'intererano utanze kandi irimwo umuco. Rero hari ibibazo byinshi abantu bibaza, nashaka ko Bonfils Nyongere aducira ku mayange. Abo bantu bangana gute? Abo bantu bangana gute? Abo bantu bari mu makamba yahe? Abo bantu bafashijwe nande? Abo bantu baburiki? Mbega ubu bajejwe nde? Ninde muntu yovuga ati ibibazo by'abo bantu abishira imbere? Bonfils, urashobora gufata mikro nawe ukatuganirira. Karibu cyane. Murakoze cyane, nibaza ko turiko turumvikana. Hanyuma aba bantu bacitse kw'icumu, bateshejwe izabo, bagacika kw'icumu 93.